uyu akaba ari wa mwanya rero wo gushira kurikirana amakuru mu Kirundi avugwa ku uyu munsi nayo tukatoyashikiza na mugenzi wacu Ciza Jean. Reka ndamuramutse ngenda muhikaze karibu Ciza Jean. Ndakuramukije Tofe, ndabaramukije namwe nshuti bakunzi besamirize Magatamza FM. Nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uno munsi wa gatatu igenekezo rya 11 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abadandaza ibitoki barashima uko urudandazo rwabo barurangura naho bishika bagahomba. Abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu ku makinga muri zone y'Amagara baridoga cyane mu gihe bageze ku ndenga abarovyi batakiroba aho hibonekeza ubukene budasanzwe bw'amafaranga mw'ibarabara. Abasanzwe baraririye amato mu kiyaga ca Tanganyika muri kino gihe c'indenga bamaze iminsi batewe n'udukoko tubabangamiye ku buzima bwabo. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Richard Ndayizigiye ugiye kubashikiza amakuru akaba ari Jean Ciza sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magatamza FM. Ndasubiye kubaramutsa ngo abadandaza ibitoke barashima uko urudandazo rwabo barurangura naho bishika bagahomba. Chantal umwe mu badandaza ibitoke aratwiganira ingorane ahura nazo mu rugo rudandazwa rwiwe. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Emeline ndiho kubgayo. Ndaza nk'udutoki hari igihe dusora tukagurisha neza n'igihe duhomba ntidusikira amahera tuba twabiguze. Kumbure hari igihe tuyasikira igihe kimwe tuguragana, hari igihe zitunda tugurisha neza tugasesa, hari igihe twunguka n'igihe duhomba tukabirindirira huko, hari igihe usora kumbure ntibigugwe neza tukaremurana tukaza kugana, hari igihe dusa turonka. Abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu ku makinga muri zone y'Amagara baridoga cyane mu gihe bageze ku ndenga abarovyi batakiroba ko bihibonekeza ubukene budasanzwe bw'amahera mw'ibarabara. Jean Marie umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku makinga aratwiganira uko bihora bigenda mu gihe c'imfato, agira ko asaba leta ko yobafasha mu kubakorera ibarabara kugira ngo bashobore kurangura akazi kabo neza. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Hawa Bukuru. Twebwe turiko turaraba muri iki gihe c'indenga amafaranga sikirenga kabisa kuko bamaze kuba bugara amazi ubuje bwari bwo bwose burahagarara. Ubu ni ngwenda hende urashobora gufata nk'amasaha 2 3 canke arenga utarasobora kuronka umukiriya no mushobora gutwara ukatutekereza ukatuguma ngaho. Twebwe rero nkuko bihari turiko turaraba no kuntu bimeze turabona yuko ubu amafaranga ntayo. Turiko turaraba nko mu gihe bariko bararoba biragendeka koko kuko abipakiza bariyongera kanatsinda ugiye kuraba ababa baza nk'abarovyi canke abandi bantu bagenda ku mirimo itandukanye bene barakomeza ingendo zabo, ariko muri iki gihe c'indenga natwo abipakiza ni bakiri kuko benshi nta buzibu babo kigendagenda bakora baza hirya na hino. Twebwe turiko turaraba ibarabara ryaramaze kononekara nka ryose kuko ntushobora kugenda nk'ahantu y'ikilometero utashobora kuronka ibinogo nk'abashoferi basanzwe batwaza imituka itandukanye. Icyo badukorera sikindi no kudusabaguriza kwisanga urumva yuko nawe utategerezwa kumerwa neza, utusanga nk'impuzu wambaye canke nk'abantu bari ku rugendo bategerezwa gutafuzwa impuzu zabo. Twasaba yuko badukomoreza bakatwubakira ibarabara kugira ngo turabe ukuntu akazi kacu karanguka. Abasanzwe barariye amato mu gihe c'indenga ku kiyaga ca Tanganyika bamaze iminsi batewe n'udukoko tubangamiye ubuzima bwabo. Umwe mu basanzwe baraririye ku kiyaga yatwiganiye ko mu gihe ako gakoko kabariye bagira amabara ku ruhu, agira ko asaba ko boronswa imiti kugira ngo boroherwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Johnson. Mwerera kuruzi kwa Tanganyika nkabandari ya mato ubukoko buturya musa buba mu mbaho, ubukoko bufise amabara abiri agatukura nakirabura. Aho gakoko kakuriye uzunaga ibiherehere, aho kakuriye ugacumomoka hose. Barondeye n'imiti yo kutuvura turayibuka, batubwiye yuko iyo miti itarayubuka. Naho twebwe dusanzwe turaririye iyo bageze gufunga baradusiga nk'ibyo nka 10 byo kwifasisha. Kamaze ukuntu uruzi rwateye rwatanguye igihe cy'isaha
10 cy'ubutsa amato twaje twaduza ruguru kunanga kugira amato ntamenagurike wana n'ubu hari ubwato bwamenetse hari ku Karomo aho zibazabuduza ntituramenya uko biza gukurikirana mu masaha iyo uruzi rumenye ariho turi biratworohera cyane kubera turatubukura ku musozi tukabuduza ruguru mu mazi nubwo uri kubagendagenda ngaha anyura so akukabona agakoko kamabara abiri iri tukura n'igirabura kagenda ari gatoya urasubira guhurira ngaha nyene ku musozi ukakabona. Aha ni naho turangirije amakuru yacu ariko kuba dufatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Abadandaza ibitoki barashima uko urudandazwa rwabo barurangura naho bishika bagahomba. Abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu ku makinga muri zone y'amagara baridoga cyane mu gihe bageze ku ndenga abarovyi batakiroba ko hibonekeza ubukene budasanzwe bw'amafaranga mu ibarabara. Abasanzwe baraririye amato mu gihe cy'indenga ku kiyaga ca Tanganyika bamaze iminsi batewe n'udukoko tubangamiye ubuzima bwabo. Aha ni naho turangirije amakuru yacu reka dushimire mwege mwese mwarimu yateze yompi dushimire uruganda rwa Radio Magatamiza FM rwatorokanije ano makuru sino kurengagiza gushimira mugenzi wanje Richard Ndayizigera ari mu buhinga bw'ivyuma Ciza Jean nije nabashikirize mugira Imana mwubahwe Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM